oh bravo, bravo. Shusha, non ritrovo, shusha, tutto come voglio, c'hai, shusha. Shusha, calde, ma shusha. Urunani rw'amashirahamwe rwiyemeje gukora neza yo gwaruka n'ibibondo mu Burundi ariko FENADEB rwaratunganije inama nkarishabwenge kwigenekezo rya 28 Myandagaro 2024 ngaha mu gisagara ca Bujumbura kugwaruka rutandukanye ko ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ferdinand Baruhije umuvugizi w'ugo runani aratubwira igituma batunganije inama nk'iyo. Bon, jewe nitwa Ferdinand Baruhije nkaba n'umuvugizi w'urunani FENADEB no kuvuga FENADEB n'urunani rw'amashirahamwe yiyemeje hano yataka abana mu Burundi. Hano harugwaruka rushika nka 100 twakoranyije kugira ngo tuganire cyane kubijanye n'ikoreshwa y'ubuhinga bwa none kubijanye n'ibyo tumana makuru. Muraze ko muri no ihengere murabiravye hirya no hino uravye aho umuntu wese atumbera abona ko muno misi ugwaruka rwishi ubona rufata umwe mutari mutoyi mu gukoresha ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru. Umuntu yovuga umuntu abiravye turabona ko murani FENADEB tubiravye neza turabona ko nivyo turashima cyane gose icyo terambere ni byiza cyane gose kuko mu by'ukuri turazi ko bene ubwo buryo bufite byinshi bwo gufasha gwaruka uko murazi ko babonamo byinshi cyane bitandukanye harimo nk'ibijanye dufate ko gwaruka iyo bakoresha bene ubwo buryo mu buryo bumeze neza bashobora kugiranira ubuvuti bukamo kumenya abagenzi babo. Ica kabiri umuntu yovuga turabona ko iyo umuntu by'ukuri akoresha neza bene ubwo buryo umuntu abana bashobora kumenya ibintu n'ibindi no kuvuga bakiga ibintu bitandukanye naho bize gutyo rero iyo umwana asamaye usanga by'ukuri bigoye cyane usanga bimusha mu bibazo bidasanzwe urabona ufate nk'abana urashobora gusanga nk'umwana ugasanga ni umunyeshure wa mwanya wo kwiga ugasanga hakuja kwifatikaye ugasanga hanini ahebeye umwanya munini bwa buhinga bwa none ugasanga rimwe na rimwe ugasanga ndetse ariko bikoramwo ariko byifatamo nabi ariko abavya bintu bitera soni tubonamwo kuko murazi ko habonekamo byinshi cyane mu YouTube mwese murabizi umwana ashobora kubonamo ibintu by'ukuri bitari byiza. Iki muntu uva kiri nuko usanga iyo umwana naho nyene atariko bifatamwe neza biratuma wa mwanya by'ukuri mwana yafise kugira ngo agane abavyeyi ugasanga haba by'ukuri itandukaniro rikomeye cyangwa usanga umwana ntakiboneka no kuvuga usanga umwanya munini ugasanga nuwawuhereye ivyo ugasanga abavyeyi ntibakiganira. Arasaba kandi abajeje guhagarikira amategeko cyane nka leta y'u Burundi gukurikirana no guhana abakora amabi n'ibitera soni biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Bamwe mu gwaruka gwari muri iyo nama baravuga ivyo bahakuye bibubaka kanemeza yuko bagiye gufasha urundi gwaruka. Ico nabateze cyane no kwiyubara cyane kuvyerekeye ibuga ngurukana bumenyi kubera ko batubwiye ivyerekeye ingorane duhura nazo ziba murashobora guhura nazo mu gukoresha imbuga ngurukana bumenyi kuzikoresha mu buryo bwiza umwanya mwiza kuko zashobora kudutwara n'umwanya gukoresha imbuga ngurukana bumenyi neza mu mwanya mwiza kandi tugashiraho uturimbi. Ivyo ngiye kunyura ni byinshi narijya yuko twebwe ugwaruka hari igihe dukoresha imbuga ngurukana bumenyi nabi ugasanga turiko tubitamwo umwanya munini tuko dukora ivyo tutokoze bimwe tuzokwicuza niyo twanakura mu myaka izoza ariko bigiye kumfasha guhindura ko nahora ndabikoresha ibibi nahora ndabikoreshamwo nkagerageza nkabihindura nkabikoresha mu buryo bwiza. Ingorane ni nyinshi cyane kuko umwe wese ahiga kurondera ingene yotuma akundwa n'abandi kurusha uko wenyene asanzwe ari ugasanga biriko bigutuma gukora n'ivyo utari gukora ku buryo ushaka kwerekana iyindi sura y'ubuzima budasanzwe ubayemo. Ico niteze cyane na mbere muri izi nyigisho turimo nuko nova office novuga mu gifaransa bavyita bagage mu kirundi novuga ati mfise umutwe utekeyemo ubumenyi ikintu gishasha nje mfise ku buryo no tuzokwicarana ejo ndamubwira ati mugabo tigezaho ntibikenewe ivyo reka tugerageze duhindure.
inama nk'izo rero zizotunganywa kugwaruka ruba mu ntara zose z'igihugu c'u Burundi.